Louange et remerciements ahimbazwe kandi à notre Dieu hashimigwe Imana pour sa yacu fidélité, pour sa kubwo grâce. ubwizigirwa bwiwe pour tout ce kubw'ubuntu qu'il a fait bwiwe pour n'ibintu byose yakoze muri twebwe. Si nous pourrions demander qu'a-t-il déjà fait pour Yaba twobanjije ngo ni igiki amaze gukorera twebwe, yamaze gukora byinshi il nous a bikomeye préservés, ku bwacu, nous a yaratuziganije, conduits jusqu'ici, yaraturongoye il nous a gushika donné hano, sa parole, yaduhaye ijambo ryiwe, il nous a relevés par sa yaraduhagurukije parole, afin que nous n'ijambo puissions regarder ryiwe à lui. kugira ngo dushobore kumuraba, tumuhimbaze, duhimbaze izina ryiwe. C'est glorieux de savoir que nous avons un Dieu Ni iby'ubwiza kumenya ko dufise Imana qui tient à igumya ce qu'il a ijambo dit ryayo, igumya ibyo yavuze et dit. kandi Et je ivuga. crois avec certitude et vérité que Ndizera ce Dieu est le même ntakekeranya aujourd'hui kandi mu kuri ko ni ya Mana nyine Il n'uyu n'est pas munsi naho celui qui ntiri a été si une Imana fois, yoba yarabayeho igihe kimwe, mais il est le même ariko hier, ya yindi aujourd'hui et éternellement. uyu munsi Ainsi aujourd'hui n'est werejo pas uyu munsi exclu, bibe il byose est le même. n'uyu munsi rero Il a iracari parlé ya yindi à son peuple dès le yavugishije commencement. ubwoko bwayo guhera ku ntango, Il s'est choisi des hommes yitoranirije qui pouvaient abantu porter son nom, abo abashobora gutwara par qui izina son nom devait être ryayo, glorifié et ces biciye kuri hommes-là. abo izina ryayo rigashimagizwa, Jusque kandi dans abo notre bantu temps, barabikoze. il a Gushika des no mu hommes bihe qui le byacu servent, irafise qui abantu glorifient bayikorera bashimagiza izina ryayo. Peut-être dirons-nous, Kumbure où sont ces hommes, twavuga ngo abo bantu bari hehe, ces hommes qui abo bantu glorifient son nom? bashimagiza izina Qui les ryayo? voit, qui les Ninde entend, ababona, qui ninde sait où ils se abumva, trouvent? ninde azi aho bari? Si nous considérons Iyo et twihweje suivons les Écritures comme nous tugakurikira l'avons ivyanditswe entendu dans les nk'uko dernières réunions, twabyumvise mu makoraniro aheruka, comme un Élie était nka là, Eliya uko yaba ari ngaho a glorifié le nom du Seigneur. agashimagiza izina ry'umwami, Et lorsque la puissance, hanyuma sa puissance igihe et sa gloire ont ubushobozi été révélées, bwayo bwahishurwa nous bukagaragara, l'avons entendu, il s'est twarabyumvise, présenté devant Dieu. yaraje imbere Il a y'Imana, hanyuma Je ne aravuga, suis pas meilleur que mes pères. aravuga ati sindi Et Dieu lui a gusumba ba répondu, data. je me suis réservé Imana 7000 iramwishyura hommes qui ati n'ont pas fléchi le niziganirije genou. ibihumbi ndwi bitapfukamiye abavi yabyo 1 bayari. 19. Mu bami ba mbere 19 umurongo wa kane gushika kwa 18. Ibyo byabaye uko mu bihe byose gushitsa no mu bihe byacu ibyo tubayemo. Et je ne sais pas ce que vous Sindabizi avez ressenti ou ico ressentez ico lorsque nous mwiyumvisemwo écoutons la canke ibyo parole. twiyumvamwo igihe Et que twumva Dieu nous ijambo, parle par la parole. Imana ikatuvugisha biciye kuri iryo Il est jambo. malheureusement vrai que nous ne pouvons Ikibabaje rien acquérir ni de iby'ukuri nous-mêmes, nta kintu na kimwe dushobora twokwironsa ni rien nous donner. canke ngo twihe ikintu na kimwe. Mais si nous le pouvions, iyo twabishoboye, iyo wanobishoboye, je voudrais sortir de moi. Je noshatse voudrais aller vers Dieu, kwisokamwo vers celui qui m'a aimé, vers celui qui m'a nkaja racheté, ku Mana vers celui qui kuyancunguye, prend soin de kuyinkunda, moi aujourd'hui encore. kuyinyitwararika n'uyo munsi naho. Ndumvira ko natwe bwe twumviriza ijambo mu gihe ico tubayemwo, Nous le considérons. tubibona uko, kandi turatega amatwi, turazi ko igihe ari kigufi cyane. Uyu munsi ushobora kuba ari wo munsi wa nyuma batuzanira iri jambo. Aujourd'hui Uyu munsi pourrait être la dernière ushobora fois kuba ariyo nshuro ya nyuma twokumviriza, et qu'il nous ait donné kandi l'occasion duhawe de nous amahirwe approcher de yo Dieu kwegera Imana et de nous prosterner no devant lui. gupfukama imbere Puisse yayo. Dieu nous parler. Imana ishobore kutuvugisha, Puisse Dieu nous parler par sa parole. Imana ishobore kutuvugisha biciye ku ijambo ryayo, dit l'apôtre nk'uko intumwa Pawulo Je voudrais lire une abivuga. écriture Ndashaka avant que gusoma nous ne icyanditswe puissions imbere y'uko dushobora gusenga, prier. Une parole très ijambo connue, rizwi tirée de cyane 2 Corinthiens chapitre dukura mu 4. Bikorinto ba kabiri igice cya 4. Ici, l'apôtre Hano Paul intumwa s'adresse Pawulo aux siens et dit, ibwira 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7. duhera no ku murongo w'indwi. Or, nous possédons ces trésors dans des vases d'éther, Ariko dufise ubwo butunzi mu afin que nzabya la grande z'ibumba, puissance ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri que twebwe, cette grande puissance kugira ngo soit ubwo bushobozi attribuée à Dieu et non à buhebuje nous. bushobore Verset 8. Nous bube sommes pressés ubw'Imana de tous côtés, mais pas butavuye kuri écrasés, twebwe, perplexes, dusugerezwa mais impande pas découragés, zose ariko persécutés, ntidushika mais mu pas mbombani, abandonnés, turazazanirwa jetés par terre, ariko mais ntituranduka pas tués. umutima, turahamwa Amen. ariko ntiduhebwa, dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Verset 10. Amen. Pourtant, Umurongo wa 10, toujours dans nous
iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. Umurongo wa 11, kuko twebwe abariho na ntaryo dutangwa ngo dupfe baduhora Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu uzopfa. Nuko rero urupfu rukorera muri twebwe, ariko ubugingo bukorera muri mwebwe. Ariko ko dufise uwo mutima wo kwizera, wizera uboneka mu byanditswe ngo nizeye nico cyatumye mvuga, natwe nyene turizera nico gituma tuvuga. Umurongo wa 14, kuko tuzi yuko yazuye umwami Yesu, natwe izotuzurana na Yesu kandi izomudushira twe namwe. Umurongo wa 15, kuko ibyo byose biba ku bwanyu, kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongeranishwe no kugwira kw'abantu bugwize ishimwe ngo ritere Imana icubahiro. Umurongo wa 16, nico gituma tutihebura, oya, ariko naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yama ahinduka musha ko bukeye, ngo ari umwomezi buryo bushasha. Kuko amarushwa yacu ahahutse y'akanya ka none yongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Ngo kuko natwe tutaraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka. Kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira. Igice cya 5 umurongo wa mbere, Abikorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere, turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi pour Dieu. J'espère cependant être aussi manifeste dans vos consciences. En disant cela, verset 12, nous ne nous recommandons pas à vous, mais nous voulons vous donner une occasion de nous témoigner twongera kwishimagiriza kuri mwebwe, ariko tubaha inyanduruka y'ingene mwo kwirata ku bwacu, kugira ngo mubone ibyo mwo kwishura abirata ibyo ku rukoba, batirata ibyo mu mutima. Yereka umurongo wa 11, namba dusaze iby'Imana, namba dufise ubwenge, ni mwebwe dukorera, ngo ni kubw'umugisha, tubabera umugisha mu Gifaransa, kuko urukundo rwa Kristo rutugobera, kandi icyo tuzi tudakekeranya ni uko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Umurongo wa 15, kandi cyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwo bapfiriye akabazukira. Nico gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya ku by'urukoba, naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko none tukimumenya dutyo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyari mwigisha, ibya kera biba bishize bise, byose bicitse bisha. Ariko ibyo byose biva ku Mana yatwiyujije ko ku bwa Kristo, ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Umurongo wa 19, niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharura ku ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Umurongo wa 20, nicyo gituma turi intumwa mu gishingo cya Kristo, Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu Gifaransa mu izina rya Kristo, mwuzure n'Imana. Umurongo wa 21, umwe atigeze kumenya icyaha
imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugoroka kw'imana. turahaguruka kugira ngo dusenge. Data uri mu ijuru, turaje twese hamwe muri kino mwanya imbere yawe, turagushimira kubw'ubwizigwa n'ubuntu bwawe, turagushimira mu buryo budasanzwe kubw'ijambo ryawe waduhaye muri kino gihe icyo tubayemwo. uwo mwami ntiwari duhaye gusa, ariko waraduhishuriye mwami, nk'umutsima w'ubugingo, nk'igishinga nahe. o mana, ndagushimira kandi ndagusabye mwami Yesu, ukiza wanje, mpa duhe twese ubuntu kugira ngo iri jambo rishobore gukora, rireme muri twebwe icyo urirungikira. o mwami, dushobore guseruka nk'ibyabona nk'abakozi bawe, intumwa zawe. turagushimira mwami Yesu Kristo ko wihishuye kandi ko wamenyekanije izina ryawe mwami, yuko waravuze mu gihe cyacu kandi twashoboye kumenya yuko isaha n'igihe igihe uzozira biri hafi. o mwami, turagushimira yuko biciye ku busazi, ku bupfu bw'ibyigwishwa waratubohoye. ego mwami, waratubohoye, uduha ubushizi bw'amanga. o mukiza, turagushimira kandi dushobora kubivuga nk'uko intumwa zabivuga. nimba turi abasazi ni ku bwawe, nimba turi mu bwenge bwacu ni ku bw'ijambo ryawe. turagushimira kandi turagusaba mwami kugira ngo ubandanye kutugirira ubuntu, uduhagurutse mwami, kandi ushire hejuru izina ryawe. turagushimagiza, dushimagiza izina ryawe ryera, mu izina rya Yesu, amen. turicara. umwami ashimwe kandi ahimbaze ubw'ubuntu bwiwe ko atugira umwizigirwa kandi akatuzigama. si ku bwacu, ariko ni ubuntu bwiwe, niho tuzobishikamwo. dufise isezerano ngo uzoshishikara gushika ku iherezo, uwo niwe azokwambikwa igitsibo. kandi ku bw'ubuntu bw'Imana twatoranirijwe kuzobona ubwiza bwiwe. amen. nta kintu na kimwe yuko twaba tubikwiye, ariko ku bw'imbabazi ziwe gusa. twumvise amajambo menshi cyane y'Imana. nibwiye jewe ubwanje ngo ntibigikwiriye na gato ko mvuga ubutumwa. inyuma ya byose, ibi ni byete abantu b'Imana banditse. igihe niyumvira kuri Pawulo, yari amatanye cyane, acometse ku Mana, kandi yanditse ashingiye ku bufatanye yari afitanye n'Imana. aho rero hacaza ibyiyumviro muri jewe yuko hari kugira ngo aduhuze n'Imana. hari igihe ndibaza ko abo bantu bose b'Imana bari bacometswe ku Mana, kandi baronse ijambo bifatiye kuko gufatana n'Imana. hanyuma iryo jambo ryaranditswe kugira ngo twebwe dushobore kurisoma, turyumvirize, kugira ngo natwe tube mu gufatanya n'Imana. ni nk'umuzingi w'Imana, ni nk'umuzingi w'Imana kandi umeze neza, kuko Imana yatondetse igena ibintu byose biciye ku ijambo ryayo, kandi ntibizigera bihinduka nta na rimwe. ariko ibyo yavuze bigumaho ibihe bidashira. iyi minsi iheruka, icyiyumviro cyo ku ntango y'ibyakozwe n'intumwa kirankorako. icyiyumviro havugwa ngo Imana yongera ishengero abagenda barakizwa cyangwa abizera. ibyakozwe n'umwaka 2:47.
les mots Dieu ajouta. jambo ngo imana yongeramo. Nous soupirons turipfuza vers l'heure duhahamira et le moment isaha où Dieu n'umwanya peut ajouter. aho imana yoshobora kongera, atari wewe canke jewe ibyo twongeramo ngo twongeremo uyu noriya, ariko imana ishobore kongeramo. Il peut nous utiliser, irashobora kudukoresha wewe na jewe, il faut que ce soit lui. bikwiye ko aba ariyo yongeramo. Ishengero ry'Imana ntirishobora kubakirwa gukorwa mu bundi buryo. Ikoraniro rirashobora kuba mu guhamagara kuzana bamwe bamwe ngo bifatanye natwe, kandi birashobora kuba ibikomeye, hanyuma ukazibona n'ubundi ibyo bintu basuye kugabanuka, kandi bwa mbere bari benshi. Ariko Imana yubatse ikubaka, aho rero ntiyubakira ubusa, kandi aho Imana yongeye ukongera ko biba ari iby'ubusa, kiba ari ikintu kigumaho. Ndiyumvira yuko ishengero rya Yesu ryongerwamwo urugingo ku rundi rugingo ku mubiri, kandi mwene data Branham nk'uko yabivuze, akavuga ngo maze igihe kirekire cyane mu muryango, kandi sinigeze na rimwe nifatanya n'uwo muryango, ariko nawuvukiyemo. Hanyuma akaca afatira ku ishengero ry'umwami, kuvuka mu bwami bw'Imana, kuvuka mu ishengero, gushigwa mu mubiri w'umwami. Imana yongeramwo abategerezwa gukizwa, nk'uko biri mu Byakozwe n'Intumwa 2:47. Ubu rero ku iherezo, nimba dutegerezwa gusa no ku ntango, aho rero twitege yuko Imana yoshobora kongeramo, kandi yuko abantu yongeyemo bazomenya uguhindurwa. Et je souhaite cette transformation ndipfuza à la manière biblique uko guhindurwa mu buryo bwa Bibiliya no mu karorero k'Ikristo c'ubwa mbere ku bwacu twese, umwe wese muri twebwe, kuko tuvugishije ukuri nous voulons tous subsister devant Dieu. Twese dushaka kuguma imbere y'Imana, simple fait kandi ukuba gusa tuza mu gikorwa c'Imana tukumviriza ijambo ne nous aura servi à rien. Ntaco bizoba bitumariye nimba Imana idashobora gukora ibyo yigereye gukora. Aho rero ukumviriza kwacu hamwe n'ibindi byose byabaye by'impfagusa, twari gupfuma duta umwanya mu bindi bintu. Ariko hari ikintu kidukwega, nivyo hari ikintu kidukwega, hari ikintu kidukwegerera, nivyo kubera iki kintu kidukwegerera, nkemo w'Imana muri twebwe aradukwegerera aho ijambo ry'Imana rivugirwa. Kandi aho rero turiyumvira no kuriya nkuru y'uriya mugore w'umwiraburekazi yari imvuga kuri. Hari abantu bake cyane b'abanyakuri, ariko we yaravuze ngo ndi kure cyane yo kubica notegereje kuba, ariko akavuga ngo ariko sindi nico bwa mbere narindi. Yagiriye icizere umwami yuko ari we azokora ibisigaye. Nirako bimeze kuri twebwe twese, tuvugisha ukuri byuzuye. Iyo Pawulo yaragaze hano, nawe yose kwandika neza nk'ibyo yanditse mu Bifilipi, sinibaza yuko namaze kugifata, kuko biri mu Bifilipi 3:13 ntiyohagararaga yuzuye ubwibone, ntiyoraba abantu bose abarabira hejuru ngo hanyuma avuge ngo ego ngo muri hehe, jewe ngo ndi hehe. Oya, yo kwiyerekana aciye bugufi ari hasi cyane,
kandi icyo yari ari kiriya gihe yona kiba n'uyu munsi. Kandi yovuga ati sinibaza ko namaze kugifata ariko ndiruka kugira ngo ndagifate kuko nanje nafashwe na Kristo Yesu. Amen. Kandi icyo nicyo kintu nyamukuru mu bintu byose, kubera ko nanje ngo nafashwe na Yesu Kristo. Ukwihutagiza udafashwe ntibyigera bitwara ku ntego, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana nimba twarafashwe na Kristo mu mitima yacu. Amen. Aho rero aradukwega, arakora, akorera mu mitima yacu, kandi ntazohagarika imbere y'uko tuba abatunganijwe rwose. Twese turashobora kwiraba ko n'umubabaro mwinshi tuvuga ati oh mana, mbega ibyo bizogenda gute? Ariko turabye ku mwami, aho rero turonka inkomezi zishasha, turonka inkomezi zishasha. Ni byiza rimwe na rimwe kwiraba kugira ngo umenye icuri, ni kuvuga umukungugu gusa. Uzosubira kandi mu mukungugu nk'uko biri by'umubiri. Tugashobora kwiraba rimwe rimwe, hanyuma tugashobora kwiyumvira ku byo Imana yatugize. Nibyo aho rero muravuga ngo nta gikomeye turabona, ariko Yohana aravuga mu gice cya mbere cya Yohana ariko ubu turi abana b'Imana, ariko icyo turaba tuzoba ntikiragaragara, ariko ivyo nivyagaragara aho rero tuzoba dusa nawe. Amen. Yohana igice cya mbere cya Yohana igice cya gatatu umurongo wa gatatu. Turashobora kubyizera, ni ijambo ry'Imana. Murabizi, umwe wese muri twebwe rimwe rimwe yinjira mu guhangana nawe ubwiwe, cyangwa ugasanga ahanganye n'umwami. Ibyo nabyo birashobora kunshikira, kandi iminsi yose nkasaba umwami kugira ngo ambabarire ntabimpore. Ariko namubwiye ejo ati habaye utizera afise umutima ukomanaye nk'uwo uwizera ashobora kugira, inimenyeshe iyo uwo mutizera iyo ari. Muratabara ibyo nshaka kuvuga. Rimwe na rimwe tuvuga ducitse intege, kandi Imana byirabyumva. Byose ntibishobora ku munzane, ariko irabyumviriza, irazi impamvu twambaza, impamvu tuvuga ibyo tuvuga, atari mu bintu byo gufata birego, ariko nuko dufise agakiza kacu ako Imana yaduhaye. Paulo akavuga ngo nkorana umwete kugira ngo nshikirize umwe wese muri mwebwe atunganye muri Kristo. Aho rero ntibishatse kuvuga ko ari kuba abizera gusa, ariko tugashikira intego. Aho rero Imana nta nkeka izo tugirira ubuntu, kandi biciye kuri izi nyigisho zose izoduha umutima wayo, dushobore kugirira akagongwe abandi, tubatahure, kandi imbere muri twebwe tubane nabo n'imitima yacu yose. Kandi mu kwiheba kwanje nasomye ijambo rindaba kandi rituraba twese. Ibyo nacyo bitwaye igihe cyose ari ijambo ry'Imana, biraturaba kandi biradukorako twese. Aho rero riba rimeze neza, ariko nimba ijambo ry'Imana atacyo rifise cyo kutubwira, nuko tuba duhagaze nabi cyane. Ndashaka gusoma ijambo ryo muri Yeremiya 21:8. Ainsi a parlé le Seigneur. Maze aba bantu babarire atuku niko Uhoraho agize ati raba mbashize imbere inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu.
Seulement ce seul verset. uyu murongo gusa Ainsi parle le Seigneur. ngo uku niko Uhoraho agize Que je vous laisse le choix ati raba entre le chemin bashize qui imbere conduit à la mort inzira et qui conduit à la jana vie, pardon, et mu le chemin bugingo n'inzira de la mort, qui conduit à la mort. ijana mu rupfu. Dieu laisse le choix. Imana irareka Il y a umuntu un chemin agahitamo. large hariho et un chemin étroit. hariyo inzira yagutse n'inzira yaga. Le choix aux hommes. Imana irekera abantu uguhitamo. Turabizi yuko uwo yatoranije Fera le bon choix. azotoranya neza afatiye L'élection. bifatiye bishingiye ku gutoranya. Et ça, c'est une merveilleuse kandi assurance ubwo ni ubushizi qui renforce. bw'amanga bukomeza ukwizera Mais kwabo. ici, j'ai lu ariko une hano parole qui nasomye est un registre de ijambo péchés hatondekwa depuis le commencement jusqu'à ibyaha la fin. guhera ku ntango Dans gushika Jérémie kwerezo chapitre 9. muri Yeremiya igice L'un des c'icenda pires registres de péchés ni qu'il kimwe y ait mu dans rutonde la Bible. rw'ibyaha bibi biri muri C'est bibiliya. l'heure de la prière et nous voulons kandi tous n'isaha yo nous incliner gusenga devant Dieu. twese turashaka guca bugufi Jérémie imbere chapitre y'Imana. 9 verset muri Yeremiya igice c'icenda umurongo wa Oh, si j'avais kabiri une refuge de voyageurs au loin dans icoma nkaja mu bugaragwa mu ndaro y'abahita kugira ngo nte ubwoko bwacu et je ndabuvemo m'éloignerai de lui. Car ils sont tous adultères. kuko bose ari abasambanyi Une troupe d'infidèles. bakaba umuhari w'abagabo Ils tendent baryarukana leur langue comme un arc. bafora ururimi rwabo nk'umuheto C'est par le mensonge et non par la vérité. Ils bacitse se rendent maîtres dans le bacitse pays. abahambaye mu gihugu Car ils vont de méchanceté ariko en batabiheshejwe méchanceté. n'ukuri kuko bava mu bibi bakaja mu bindi Ils ne me connaissent pas. kandi ntibamenye Ainsi parle le ni Seigneur. jewe uhoraho Verset mbivuze. 4. Que chacun prenne garde de son umurongo âme. wa kane mwiyubarane umuntu wese yubare umubanyi wiwe Confiance à aucun frère. kandi ntihagire uwo muri mwebwe Car yizigira chaque mugenzi frère we pratique le mensonge et la kuko tromperie. umuntu wese agendanira ubugunge mugenzi we Et chaque ami répand. kandi umubanyi cyangwa umugenzi w'umuntu wese agenda amuremenaniriza Et aucun ne dit la vérité. kandi umuntu wese ahenda umubanyi Ils wiwe ont habitué leur ntibavugane langue ukuri à mentir batoje ou ururimi mensonge. rwabo kuvuga Et ils ibinyoma s'efforcent à mal bigoza de gukora ibyo Ils ne kugabitanya peuvent pas faire autrement. nta Verset kundi 6. bagira Violence umurongo sur wa gatatu violence. erega Astuce sur aho uba astuce. ni hagati mu ibinyoma Ils nibyo ne veulent pas bibankisha me connaître. kumenya Ainsi parle ni le jewe uhoraho mbivuze. Verset 7. umurongo w'indwi C'est pourquoi none rero ainsi a parlé uku le Seigneur. niko uhoraho nyiringabo agize Prends garde. atehe Je les purifierai. nzobavugutira Car bagerageze comment pourrais-je faire autrement avec la fille ikindi nogirira wa mukobwa aribo bantu banje ni iki. Verset 8. umurongo Sa langue est w'umunani une flèche mortelle. ururimi rwabo Les ni umwami paroles de sa bouche wica sont trompeuses. ruvuga ibinyoma On parle gentiment à son umuntu wese prochain, avugana n'umubanyi wiwe iby'amahoro mu kanwa kiwe on lui ariko tend un mu piège. mutima wiwe aba Verset amuryamiye. 9. Laisserai-je une telle chose impunie en eux? mbega ibyo ntibizotuma nisidukira Ainsi mu gifaransa parle ngo le Seigneur. sinzoreka Ou bibahanira ne devrais-je pas me venger d'un tel peuple? mbega umutima wanje ntuzobihora ubwoko bumeze butyo. gushika hano On pourrait continuer la lecture. woshobora kubandanya gusoma Et si nous lisions dans le prophète Michée et iyo d'autres dusomye prophètes, muri Mikaya no mu bandi bahanuzi alors nous pourrions voir aho un rero contenu similaire dushobora kubona qui nous interpelle. amajambo asa nk'uko atubwira. Amen. amen. Et il me tient véritablement à cœur aujourd'hui que uyu nous ne munsi soyons pas seulement bindi assis ko ici ku mutima yuko tutaba et ayons twicaye hano le gusa en pensée. ngo hanyuma ngo tubigire mu byiyumviro Oui, gusa ce pourrait être celui-là ou ce pourrait ngo ashobora être kuba ari ujya ngo cyane ashobora kuba ari uriya Mais wundi ariko que Dieu puisse nous faire grâce. imana itugirire Que nous disions, ubuntu Seigneur, kandi tuvuge tuti est-ce mwami qu'il s'agit de moi? mbega uyu yoba ari jewe
Est-ce que cela s'applique à moi? mbega ibi bifatira kuri jewe? Suis-je un frère ou ne mbega suis-je noba pas un frère? ndi umwene data canke noba ntariwe? noba ndi umwana by'ukuri w'Imana canke sindiwe? Est-ce que je tends un piège aux mbega autres ntega imitego ou est-ce que je ne abandi le fais pas? canke ibyo sindabikora? Qu'avec toutes ces paroles, hamwe n'aya majambo yose, peu importe ce qu'elles nous disent ntaco bitwaye ico et dans atubwiye quel domaine nous canke sommes touchés, mu gice aba dukozeko, de la perfidie au mensonge et à la mu tromperie. bugunge, mu binyoma no mu Sa gushukana, langue est une flèche mortelle. haravugwa ku Est-ce qu'il s'agit de murongo ma langue? Est-ce qu'il s'agit de ururimi la tienne? rwabo ni umwami wica. Mbega ururimi rwawe Est-ce ururimi rwanje, mbega bifatira kuri jewe ibi canke bifatira kuri wewe? Umurongo wa kane agace ka kabiri, Chaque frère pratique le mensonge uko et umuntu la wese tromperie. agendanira Et chaque ubugunge ami mugenzi we, répand les kandi umubanyi cyangwa mugenzi w'umuntu wese agenda amurementaniriza. Le frère umugenzi rero ntakiri n'est plus un umugenzi, frère. mwene data ntakiri umwene data. Ne peut-on plus compter sur ceux qui se disent enfants de Dieu? mbega ntidukwiye kugira kwizigira abo bita abana b'Imana, ariko tugeze mu kihe gihe? ndavyibaza kuno mugoroba rero turibaza Nous nous le demandons turibaza chacun personnellement. umwe wese ku giti ciwe, Est-ce le temps dans lequel nous mbega vivons nico gihe actuellement? tubayemwo ubu? Et il est dit ici, haravugwa hano très ni mauvaise expression. ni imvugo mbi cyane, Il est kuko dit ici hano aravugwa qu'il se donne la peine, ngo il s'efforce. bihata. Il est écrit quelque part violence sur violence. ahantu handitse ngo oui, ici. kugira nabi ku kundi. Ils se trahissent les uns les autres, Ngo- verset 5. umurongo wa gatanu Et ngo barahendana umuntu dit la n'undi vérité. ntibavuganane Ils ont habitué ukuri, leur langue batoje au mensonge cyangwa bamenyereje et ils ururimi rwabo s'efforcent kuvuga ibinyoma, de mal agir. ngo bigoza gukora ibyo kugabitanya. Quel effort pour mal agir. mbega ukwigoza gukora kugabitanya bimaze iki? ukwihata wigora mubwo, mbega uri kurakorera nde? ninde uri kurafasha? Que nuire. ahubwo ni konona gusa. Quel temps vivons-nous? ni mu kihe gihe tubayemo? Il est dit dans la suite, haravugwa mu bibandanya ku murongo ils wa ne kane peuvent pas faire autrement. ngo nta bindi bakora. Ces mots aussi sont beaucoup plus significatifs aya majambo afite icyo que sigura nous gikomeye pouvons saisir. gusumba uko twoshobora Ils kubifata ne muno mwanya. peuvent pas faire autrement. ngo nta kundi kuntu Non, non, babigenza, pas qu'ils ne veulent atari pas faire autrement. nta kundi Mais kuntu ils bashaka ne kubikora, peuvent pas faire autrement. nta kundi bashobora Ils gukora. sont placés dans cette condition bashizwe muri iyo mero, et ne peuvent pas kandi faire autrement. nta kundi byogenda. Ils sont exposés à cette chose et ne peuvent pas faire. bari imbere y'icyo kintu, nta kindi kintu bakora. C'est une situation terrible. ni imero iteye ubwoba. Et que Dieu nous préserve. Imana ibiturinde, iturinde Que cela ne s'applique à personne. ibyo ntibigire uwo bifatira ko n'umwe muri twebwe. Imana ifashe, Imana idufashe twese kugira ngo duhagarare imbere y'icirore c'ijambo ryayo. Il est dit ici, dans la suite du verset 4, haravugwa hano mu bibandanya ku murongo wa kane, chaque ami répand les calomnies. uko umuntu wese Autrefois, agendanira un ami ubugunge umugenzi wiwe. kera umugenzi yari umugenzi, umwene data yari mwene data. Dans quel temps est-ce que nous vivons? mbega tubaye mu kihe Même gihe? l'ami mbere se n'umugenzi livre à des calomnies. ariha Certes, on peut kuremenaniriza se confier peut-être gucafuza. un peu plus à un ami qu'à une personne éloignée. two kwizigiye umuntu wo hafi gusumba uri kure, hanyuma mu buryo bwihuse ugasanga wa mugenzi si umugenzi. Oh Dieu, oh mana, dans quel temps sommes-nous arrivés? mbega twageze mu kihe gihe? C'est un mauvais ni et un ni très kibi, grave temps. kandi ni igihe kibi Et ce sont les cyane, derniers temps. kandi ni ibihe Et bya toutes nyuma, les paroles de kandi Dieu amajambo yose s'accomplissent y'Imana dans tous les domaines, asoza mu bice byose, que nous le voulions ou non. twobishaka tutobishaka. Cela ne nous est pas demandé, ibyo ntitubibazwa, s'accomplit. byose birasohoza.
la fin du verset 5, iherezo ry'umurongo wa gatanu ngo bigoza gukora iby'ubwabitanye. Hano Imana ikirabwira abapagani canke abatizera canke abagumuzi, iriko ibwira ubwoko bwayo, ikavuga ku murongo wa kabiri ngo icoma nkaja mu bugaragwa mu ndaro y'abahita kugira ngo ne ubwoko bwacu ndabuvemo. Il ne peut pas abandonner, il ne peut pas. Ariko nubwo biruko ntashobora kubaheba, ntashobora kubaja kure. Ngo ububi kubundi bubi, ikinyoma ukindi kinyoma, ubugunge kubundi bugunge, ngo ntibashaka kumenya uriko umwami avuga mu murongo 6. Hanyuma umurongo w'indwe avuga ngo none rero uko nikoraho nyine ngabo agize atehe nzobavugutira bagerageze. Ikindi nogira wa mukobwa aribo bantu banje ni iki? Ururimi rwabo umwami w'ejo ruvuga ibinyoma. Umuntu wese avugana n'umubanyi wiwe ivy'amahoro mu kanwa kiwe, ariko mu mutima wiwe aba amujyamiye, amutega umutego. Ninde yitega ibintu nk'ivyo? Ninde yumvira ibintu nk'ibi? Nta numwe. Ariko quelque chose de l'autre qu'il est lui-même. C'est ce que nous sommes, ce que nous croyons que les autres sont. C'est vrai. Ibyo twibaza ko abandi bari, reka mvugishe ukuri kuri ibyo. Ce soir, uyu mugoroba ce n'est pas une conversation. Si kiganiro dufise igikorwa c'Imana, isaha y'amasengesho. Ariko sinariko nibaza uyundi muntu. Je ne suis pas capable de faire moi-même. Ku bintu ntashobora gukora jo bwanje. Haravugwa ano ku murongo w'umunani ngo umuntu wese avugana n'umubanyi we iby'amahoro, ariko mu mutima amutega umutego. Umutima n'umunwa ntibihuze, ntibivuge ururimi rumwe, kandi aho umutima n'umunwa bidahujije, aho rero ntashobora kubaho guhuza n'Imana n'ijambo ryayo. Nicyo gituma twese dutegerezwa guca bugufi munsi y'ijambo ry'Imana kugira ngo duhuze n'Imana n'ijambo ryayo. Hanyuma kwerezo y'umurongo 9 akavuga ngo mbega ikintu nk'icyo nzogisiga kidahanwe muri bo. Ntibijyanye no kuba umuntu umwe yarananiwe, ariko byari bijyanye n'intambara zari hamwe bamwe ku bandi. Hano bijyanye no gutegana imitego, umwe data umwe akaremaniriza uwundi, umwe akaremaniriza uyundi. Hano hari imigenderaniro yaba hagati y'abantu ivugwa nko ku bice 95% kandi iyo ni inyigisho tugereza kwiga tubwe nk'abizera. Kuba mu gufatanya n'Imana no mu gufatanya bame ku bandi ni ubufatanye n'Imana biciye kuri mwemwe. Uburyo bushasha hakaba umwene data, hakaba umugenzi, hanyuma ijambo rikaba rivuye ku mutima, ntihabe ari imitego iriko irategwa ahantu kanaka. Murabizi ngene imitego itegwa. J'ai souvent eu à le faire à la maison et à la forêt. Narakunze kubikora ndi muhira, ndabikora no mwishamba rimwe kugira ngo mfate imbwebwe no kugira mfate imbeba. Ndazi imitego mito n'imitego minini, kandi bamwe kumbure no muri mwebwe muba babizi. Ariko hano comme ici, des pièges dont il est question dans la parole, que Dieu nous en préserve. Imitego ko mwijambo Imana iturinde. Nimba hari umuntu ashaka gufata imbeba kanaka natega umutego, nimba umuntu ashaka gufata imbwebwe natege uwo mutego. Ariko haragowe ku mwene data atega umutego uwundi mwene data, uwo mwene data aragowe. Ibyo ntibikwiye na gato gushika. Imana ishaka gutunganya kweza ubwoko bwayo gushitsa no mu mizi, kandi Imana nizotangurira ku kositime yawe n'iyanje. Imana izotangurira mu mutima wawe n'uwanje, kandi ugutunganywa kuzova mu mutima kandi kuzopfukafuka byose. Hanyuma kuyerezo hazogaragara ishengero ritagira agasembwa, ritagira amarabaga, mukuri canke mukuri kose kw'Imana ano kw'isi, ryamagariwe gusohoka kubw'ijambo ry'Imana ryogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama. Amen.
Cela doit se produire. Ibyo bitegerezwa kuba. Il n'est pas possible que cette situation perdure jusqu'à la fin. Ntibikwiye ko ibi bintu bibandanya gushika ku iherezo. Ariko umwami agire ikigongwe ubwoko bwiwe. Murizera mwese yuko Imana ishoboye kuduhindura ikongera ku ishengero abategerezwa gukizwa. Amen. Amen. Aho rero turahagarara nk'umuntu umwe tugasengeranira, hanyuma tukizerana bamwe ku bandi, hanyuma tugafashanya bamwe ku bandi, hanyuma tukaba turi abagenzi umwe ku wundi, turi umwene data umwe ku wundi, hanyuma tukaja imbere twese hamwe tuja dufashijwe n'Imana. Igihe nasoma iri jambo mu kwiheba kwanje, murashobora kwibaza ibintu byose byabaye muri jewe. Ariko nubwo biri uko, ndazi yuko igihe Imana ivuga uburyo bwose, ijambo ryayo ririnjira igacwengetera, kuko ni inkota y'ubugi bubiri, irinjira igatandukanya imwe n'ubugingo, isokoro n'amagufa. Aho rero hahishurwa iby'Imana yakoze muri wewe no muri jewe. Aho rero ururimi rwawe ntiruba rukiri ururimi rubesha. Mu majambo yawe ntiyaba hakirimwo imitego, ariko haba harimwo ukuri, harimwo ubwizigirwa. Kandi aho rero tugira akamere k'umwami wacu. Murazi yuko bamuteze imitego inshuro nyinshi. Baraza haba ku bijyanye n'isabato, haba kuri ibi cyangwa ibindi, iminsi yose baraza ngo bamufatireho, ariko ntawe yigeze agira nabi. Yarabandanije yigira urugendo rw'inama, bose bashaka kumugira nabi, ariko yafashe inzira ijya igorogota. Reka tujyane iyo nzira n'umwami wacu, tuvuge tuti oh Mana, aya majambo ijambo rikomeye cyane. Umurongo wa 3 arasubiyemwo ngo bafora ururimi rwabo umuheto kugira ngo barekure ibinyoma. Oh Mana, vugisha ubwoko bwawe. Hahiriwe abantu abo ishobora kuvugisha, hahiriwe abo bashobora kuronka amajambo y'Imana, hahiriwe abo Imana ishobora kubwira ikintu kugira ngo abo mwemo ushobora guhishura ijambo. Hahiriwe umuntu agikwegerwa ahavugirwa ijambo, hahirwa umuntu nk'uyu, kuko arashobora kandi gufashwa. Ariko tugumye ahantu kanaka tukikuramwo, ndababwira ntibizigira bitera imbere. Ukubakwa kw'ishengero ry'isezerano rishasha ntiryasizwe mu biganza bya Pawulo cyangwa bya Petero cyangwa mu biganza by'umuntu w'Imana n'umwe. Umwami yategetse abigishwa biwe, arababwira ati genda mu isi yose mwigishe, muvuge ubutumwa, mubatize n'ibindi n'ibindi. Yarabitegetse ko, ariko nta n'umwe yigeze itegeka ngo yubake ishengero. Wewe ubaka, nawe ubaka. Oya, yavuze ngo nzo kwibakira ishengero, kandi imiryango y'ikuzimu nizo rishobora, uko buri Mateyo 16:18. Umwami yubaka ishengero ryiwe kandi yongeramwo abiwe. Nimba twavutse mu ishengero ryiwe, nimba twarabatijwemwo, nimba twarongewemwo bene data n'abashiki banje, aho rero turi ingingo z'umubiri wa Yesu Kristo, twuzuye ukuri kw'Imana yacu. Aho rero ururimi rwacu ruzogwiza, ruzogaragaza ubwiza bwiwe, kandi bizomera nk'uko byari biri mu minsi y'intumwa. Tuzumva umuntu wese muri migwi avuga ibitangaza by'Imana nk'uko biri mu Byakozwe n'Intumwa 2:11. Mbega umwe yoba yavuga uyundi, mbega umwe yoba yatega ururimi rwiwe nk'umuheto
n'ururimi rwiwe akaruga nk'umwabi oya bari bozuye mpwemu w'Imana kandi imitima yari yuzuye ufise umutima wuzuye ni mu muzuro w'umutima niho umunwa uvugira nkuko biri muri Luka 6:45 ntimushobora kubesha umunwa kuko umunwa usohora ibiba biri mu mutima ntimushobora kwibesha mu bwanyu cyangwa mubeshe abandi cyangwa mumbeshe nka numwe abishobora ariko turabona ko ku ntango mwemu w'Imana ubuzima bwa Yesu Kristo bwari mu bizera kandi bari bazi igitekerezo gushika mu kibanza ca mbere bari bazi icyo Imana yabakoreye bishize ku gikorwa cayo kandi baja mu ruhande rwayo kandi Imana yarabakoresheje byumvire yuko Imana ishaka gukora ico kintu nyene mwino minsi ni jambo tuja neza ku mutima ni jambo jewe nawe twese nizosubira inyuma uko usa gusa ariko rizosoza rikore icyo Imana yarikoreye kuno mugoroba amen turasenga mwami ndagushimira n'umutima wose kubwo amajambo yo mu byanditswe ayo twasomye ayo twihweje ko uyu mugoroba mwami birenze kuba ari cirore ni nk'umunzane uwo twashizweko birashoboka yuko twapimye tugapimwa tugasanga turahutse cyane mwami nyene ingabo Mana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo souviens-toi que nous sommes chairs et que toi tu es esprit wibuke ko turabi inyama gusa nawe uri mwemu ariko waje kuri twebwe mu mubiri o mwana w'Imana wewe umukiza w'isi uri umuherezi mukuru yizigirwa udusabira hafi ya data nico gituma turagusabye kuno mugoroba udutabare twese udusabire twese kandi amaraso yawe ashobore kutuvugira kandi atubohore mu buryo bwuzuye mwami dukunda turabyizera kandi turabisaba kandi turabigusabye dafise risengesho Mana ume kuba umwene data by'ukuri bihu imbere ya bene data bandi ungire umugenzi yizigirwa kuri ku bandi bagenzi banje mwami ururimi rwanje rwame rufashwe rugumijwe umutima wanje wuzure urukundo rwawe shobore gutwara ubutunzi nk'urugwabya rwese mwami twara urugwabya rwese rurimwo ubutunzi bw'Imana mwami ndagusabye ku bwanje ndagusabye ku bwa bene data ku bwa bashiki banje bakundwa mwami ndagusabye ntuje kure ho mu bugaragwa ntuje kure ariko gumana natwe kuko umugoroba washitse o Mana kandi utuvugishe mu bushobozi kandi isaha aha ijambo ryawe rivugwa aho rivugirwa igikorwa c'Imana gishobore gukorwa biciye kuri mwebwe yera kugira ngo tube mu byo twumvise ugere ku ishengero ryawe uryubake haleluya ku rufatiro gukwizera kwera mwami turaguhimbaza kandi turagusenga mu izina rya Yesu amen amen